umutahe wunguka gute, uduga gute, valeur uduga gute. Sijya mbere bibaye mu bihugu nka Allemagne, mu bihugu nka France. Allemagne barafise icyitwa DAX 30, ni bourse isanzwe ikorera hariya. Mba nkeneye kumenya uko umutahe nko kuri kwa tubwira ugenda urakura. Agiye kuri ayo mabourse yo hanze barafise ama platform bagenda bakurikirana ingene umutahe wagiye urakura. Mbega mwebwe umuntu yasinyo acte d'engagement yarishivyo jana na bitatu azomenya gute ko umutahe wiwe uri kurakura? Niyo wowe woba ufise miliyari igihumbi genda uzizane twubake igihugu uzokunguka kuri izo miliyari zawe. Ibi bintu vy'imitahe ni ibintu bisaba ubuhinga budasanzwe kuko umutahe urashobora kuba umaze imyaka 10 muri ko murakora umutahe ugakoroka ukaja hasi. Mbega kuwashizemo umutahe w'ijana na bitatu nimba tubwiye ko bazokora nk'uko hamwe umutahe wota agaciro ukaja nko ku 200 mwiteguye kugwana navyo gute? Iki kigega kirengeye ubwoko, kirengeye imigambwe, kirengeye amashengero, ni kigega cy'abarundi bose. Ikindi naco ni cyuko n'ama institution arashobora gushira mu mutahe, n'ama bank arashobora gushira mu mutahe, n'ama association arashobora gushira mu mutahe. Hari amakuru ariko aravuga ko narijya mu Burundi amafaranga y'agaciro atera agabanuka yuko hari bicocoro bimwe bimwe vyabonye ko gushira amahera hanze bitagikunda. None vyashatse kwifatanya namwe kugira ngo bashobore kugira branchement d'argent nabyo bafise amarundi batagishoboka ko bayatwara hanze. Ku makuru avuga ko hari bicocoro amarundi bironka ngaha nyene vyashimye kugira ngo yubake isoko yitwa n'abarundi bose. Uyavuga kwiki? Urakoze cyane. Shingi ntaye ko Sanze Gayera ari ku yindi poeme idasanzwe, niko bivuga. Uri ku yindi poeme idasanzwe mu kumenya ubwenge bw'ibi bintu kuko ni ibintu ku by'ukuri byensira abarundi kubera bikiri bishasha bavyumva buke. Muriko muravuga ko bikeneye yuko umuntu wese aja muri kino gikorwa. Turabizi yuko bimwe mu bikoresho bizokoreshwa muzo bikoresha amafaranga y'abashizeho. Mbega baharuye amahera y'umuyede akavuga ati jewe nzokora amahera yikwiranye n'ibihumbi 103 cyazokora miliyoni gusa mbe mu banyamitahe canke nzozana ikamyo yiwanje uzanye canke nzane umusenyi nimba mfise umusenyi muje mu ikamyo. Abo bantu bobo badafise ayo mafaranga y'amarikide ariko bafise ibigura ayo mafaranga. Mwarabiyumviriye ko mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Jewe nitwa Juste Gael. Inyuma kamera mwita umusaza turi mu biro muri Ubakanation kwa kuri ahandi ndabura kuno musi waje kuraba Fabrice Manirakiza nabonye na focus muri commentaire avuga ngo ni Fabrice yitwa Fabrice L yapana R kwa kuri ahandi ndabura ko vyamaze gukomera kwini poem idasanzwe. Uno musi tuje kuyaga ikintu gikomeye. Mbega inyuma ivyo dore bakubereka kukijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura haguma bavuga ikintu kijanye n'umutahe. Mbega umutahe wunguka gute? Umutahe ufise agaciro kangana gute muno mwaka wa 2024 2026? Uwo mutahe uzofise agaciro kangana gute? Ariko vyongeye tuza kuba dufise utuna turiya na cyane ko hari amakuru menshi bari ko aravugwa ngo Fabrice aba muri nyuma naba mu Burundi barakunda ijambo ngo mucezo wa ndani navyo nyene. Uno munsi turabimwibariza kwa kuri ahandi. Ndagura musa Fabrice. Ndabaramukije cyane Juste Gael. Nizera kumeze neza. Ndaranamukije cyane gose abakunzi ba Mukubito TV. Make sure you keep on subscribing and sharing. Kubera ni novuga ati harimo aba diaspora benshi nabadabibona, so shout out to you. Thanks a lot. Nuko biriko biza ku yindi poem dasanzwe darabakeza ku munsi wa mbere aho ibikorwa vyibanze ku soko nkuru vyatanguye. Correct. Murakoze cyane. Kuba atari bahari batabikurikiranye vyose. Iri shusho y'ujya munsi ryari ryari? Ishusho y'ujya munsi yari ryo gutangura ibikorwa byo gutegura ikibanza tuzubaka mu isoko rikuru rya Bujumbura, kandi ni kube nka ko ibikorwa birarembye nibazo wari we wese arabibona biriko biragenda neza. Mugabo no gusubira kwereka abantu ati ko nabugururiye ko twuguruye ko haba ikigega cyuko wewe uri kuraturorera n'abandi baciramo imitahe muri ico kigega ni mutangure kuko turatanguye mukabona turahejeje kuviabiliza utarashiramo umutahe wawe tukitangurira ntuzovuge ngo amahirwe ntiwayabonye.
so ni mu nzira rero yo kwerekana ati bijya byo kuvuga tukaguma mu korosi, it's no longer that. Ubu twarajabutse cyane cyane abajene, si uko dukora abajene turiruka, twiruka n'umwanya. Ego biriko twiruka n'umwanya. Ujya munsi wari umunsi udasanzwe haba kuri mwebwe no ku bantu bari bakumbuye gusura kubona isoko nkuru ya Bujumbura. Barabonye ngene indani rimeze. Ariko mbega mugitangura gusambura muravye amakuru yavugwa ngo hari biyoka n'ibindi, ntabwo mwari mufise yuko ati hamwe ivyavugwa vyo bari kuri tufata ubura abakozi bamwe bamwe? Je ni umuntu wa mbere namba nabuze ku makamera ko abarundi bamugaye mu mitwe. Rero yuri kuriyubira ngo mu isoko rya Bujumbura hari inzoka ngo hari biki, look maybe warazibonye arono mugabo jewe twe nivyo bikorwa dukoramwo, no kwinjira yurazimweho twarinjiranya abamenyesha makuru akibazo na gitoyi, kandi twebwe habwoba twari dufise kuko ni bikorwa byacu bya misi yose, and please turi kwisi nta kintu cyoza gitera ubwo umwana w'umuntu. Hari wavuze ngo murabura ngo kwaca ngo babishizeyo barabikuyeyo kubera ko abarundi tuba tumeze uko bibaza ko ari kubera iki? Bo jewe nibaza ko kujya gunze kubivuga igihugu cyacu intambara zaciye mu zaratumugaje. Igihugu cyacu aya madayimoni yisaku tukirimwo, urumva we uri wo kwande bijya bintu byaratumugaje vrema. Havuga ati bantu b'Imana tubirengere, birengere twiremere Burundi bushasha, tureme Burundi bw'abantu bashasha, abantu bashasha. Je uno munsi ndagushimira gose kuko urabona uje mu avuga ati ikiganiro cya kabiri kucyo twagize cyagi nari nicaye ahanyene aho nyene kabisa. Rero turatanguye amaseri ukuri kuragira uno munsi ube witeguye no mu nkeka mu ndwi zibiri uzogaruka ama episode tuze ama episode tuze turagira. Now kijya gihe narababwiye ndavuga ati bivanye n'igihe iki gihugu cyacu cyagiye kiracamo, ntitushidikanye ko byagiye biragorana. Mu Kirundi bavuga ati ushaka gukira ingwara arayirata, tuvyemeze. Na jewe Fabrice bimubona nkora yaba ndabahenda ngo ni jeje nyene ndavyikorana ntabyo noba nshikako, ni hamwe usanga nabaye n'umweso. Ariko aurazi staff ubungeze ku bakozi nkeka barenga 50 mpemba ku kwezi. Aho so kuvuga ngo nuko ngo bikiri no nukugira dusangire n'abandi. Je akazi kanje mu kazi kose mubona nkora nako gutraining abakozi mu nzira yo kuvuga ati dukora ibikori. Rero muri iyo nzira ni ya nzira yo kumenya ati tumenye ko ari hawo byagoranye. Ibyo byagoranye bituzana ama virus. Ubu rero kuya overcominga nuko twicara tukare mu Burundi bushasha. Jero nka Fabrice ngira cutahura ko kugira nde mu Burundi bushasha, kugira ture mu Burundi bushasha mpera ku bakozi banje. Ikibibemeza nacyo niki nibi bikorwa dukora, nukubona ati bya bintu nivyo, bya bintu bigenda neza canke yamazu yarubatswe. Sindoto gendurabe ya isoko leta yari yaduhaye amezi 6 yo kugira turabe ko twobishobora. Inyuma y'ukwezi yari yahejeje kwemera, bambe imbere y'ukwezi kunahera yari yemeye kivuga ati ubwo genda mutangure no gutunganya ikibanza. Harabavuze bati ibi bintu biriko bikorwa mu mwanya muto, mbega nta kinyegeje nyuma nk'igiki. Harabavuga bati uyu murindi urafise impamvu. Impamvu ni nayo nari ngeneye kubaza. Oya reka kugira nanje bize kunyorohera. Ni nkuko perhaps reka ngufashe ushobora kuvuga ati hari umuntu aguha amafaranga canke hari habaguha ibifaranga, hari imbura kimazi ishazagiye ziravuga abantu hafise n'uburenganzira bwo kuvuga amazina yabo, cyangwa ugaza wumva ngo ba generale ninaza nkubwira ati hari umugenerale kanaka dukorana nitwaje bose mbujije ko ari wowe wese ashaka twokorana, muga ninaza mvuga ngo hari umuntu nitwaje w'umugenerale cyangwa umuntu kanaka ngo akomeye uku cyangwa ukori nzoba nguhenze. Ni nawe yanaza akavuga ngo akorana na Fabrice
azoba aguhenze none inyishu tuyirondereye kuko entere z'uwo canke izanje tuzirondera ku wundi muntu none wewe muri ico gihe ndakubwiye ndabaye open to you, let's be logic, none inyishu kiboneka, you see what I mean? Abo nabo bavuga ngo urumva ngo amafaranga ngo biki nibiki my friend, ajya n'amafaranga y'abene gihugu ere rabagaye ngaha. Urabona iyi ni historique y'imisi ibiri, aya n'amafaranga y'abene gihugu miliyoni imisi ibiri gusa, imiliyoni 70 na 6,318 ni konti imwe yo muri Bankob harura muri CRDB. Aha sinavuze y'amadolari mu misi birehe ngiyi hari hagiye ko ibihumbi mu misi ibiri ibihumbi 12 n'amajana 242. Wow. Ayo n'amafaranga y'abantu bariko baritura kajya kamo. Aya makonti ari bloke, bisigurika ati je bijya ndiko ndakora ubu ndiko ndiyaranja mugabo urumva ikigega gitangwe gufinance umugambi nzisubiza. Iyo niyo reality. Ntagire rero umuntu aza kuza avuga ashaka guca intege abandi. Uyo nawe, let me tell you something, wewe ni wabudoubtinga bireke, sivyo? Wewe wumva umenga ibiki nibiki sinavyumva bireke. Wewe utavyumva ingo tugusigurire, tubaze tugusigurire, muga ntucuba intambamye y'abandi. Gusa ico no kubwira wewe Murundi usigara inyuma ukabona turitereye imbere ntuzutubaze. Tukiri ngaho nyene aya mafaranga n'abantu bataba bazinanye ariko bamaze kugira kontra na mwebwe bamaze kuronga urupapuro mbega kontra zozo zabashikiriye. En fait si kontra ni acte d'engagement, ni urupapuro rwo kwiyemeza kuba umutahe. Ico nico novuga ati basinya bica bisigura wanashaka suppose ubu ntareka araturorera uburi ngaha mu Burundi ahariho hose mu Burundi, genda kuri agence ya Bankob iyo ariyo yose mu Burundi, genda kuri agence ya CRDB ahariho hose mu Burundi, ubu hoho hariho na Umuco microfinance, ubu kwa Siyoni, genda hejuru y'ivyo byose hajya ku isoko uru dashizeho biro. Ubu rero ushobora kujya kusaba novuga ati insigura hariho hose canke hariho n'abajene nabwiye ati genda kujya kwa limikashi mwigisha abantu canke twese tugire mu kuko ibi ni kibindi bihugu byateye imbere. Niko ibindi bihugu rero ni ejo nitwatera imbere ntihagire umuntu azovuga ati narasigaye, nitwatangura guhembwa ntihagire uvuga ngo narasigaye. At least ntihagire uzovuga ngo sinabimenye, sivyo? Rero nkavuga ati iyo umuntu aguze umutahe aca asigara niki bordero. Icyakeneye rero nuko aca rondera ya acte d'engagement, ashobora kuyirondera kuyidownloadinga cyangwa ukaza ku biro. Ibiro by'ikigega biri hagati ya Mex Imprimerie na Stade kuri numero 6 Boulevard de l'Indépendance niho hari ibiro by'ikigega. Fata kibanza by'ikigega nayo ubundi urumva ko kuri ayo ma agence yose ushobora kugenda ukababwira ati shaka kurihira umutahe mu kigega kizofinance isoko ya Bujumbura, cyangwa ukagenda uvuga ati shaka kuriha amafaranga y'umutahe mu isoko rikuru rya Bujumbura. Ivyo byose na ma description. Konte y'ikigega yitwa One Africa Investment Fund, nico kigega. Aho rero urumva ku bari ngaha baravyumva, kuba diaspora naho canke ku barundi bari hanze ahariho hose mwisi hari banke yemewe n'amategeko, ugenda ubereka ijya konte y'amadolari hamwe n'ijya Swift code. Uriko uratubwira uko hari abashavuga ati mbe ko ari amadolari abakoresha amayero bobo bimeze gute? Bo urumva ku by'ukuri ndamaze kuronka n'abantu babiri babimbaza muganda babwira ati iyo ugiye kugira transfer hariho option ivuga ati ushaka uyatora ze kuyatora mu maki. Keshi rero uraronka iyo option. Je rero kubera nkore novuga ati niyo tumenyereye cyane, nico gituma bica biguma mu madolari no mu marundi. Ushizemo umutahe yunguka gute? Bo
abantu bashiramo umutahe ngaha nimba ari ikintu cyunguka je nka Fabrice nk'umenyereye business at least aho nshoboye nimba ari ikintu cyunguka nimba ari amahirwe y'ubuzima bwawe naya kuko ubu amafaranga turiko turegeranya yandiko ndakwereka sivyo inyuma y'indwi imwe canke indwi zibiri nzoca ngena muri bankobo ndababwira ati rero amafaranga irifo yuko mutangura kuyungukira uravyumva izo zose nitwamara kubidiskita niho urumva bazoca batangura kutwungukira suppose rero inyuma y'izo ndwi mugasi mvuga indwi zibiri kugira abayatanze ntibaca bavuga ngo mu ndwi zibiri nzoca nagura kunywa no kubera ubwo bita custodian ku mategeko ni berebe rero berebe kuko ari wazotanga amatitre de trésorerie niwe azoreminera canke niwe azungukira ayo mafaranga bisigurika ati rero inyuma y'ukwezi reka tube turafasha inyuma y'ukwezi jewe nk'umupromoteri w'ivyo vyose kuko wibuke hariho aba fund manager abo ba fund manager nibajaho nibo baja kugera ico kigega ni kimwe nigera kuvuga ati ku bwenge canke competence ziba zikeneye na jewe ndashobora kutibonamo muga jewe ngumana titre y'umusponsor canke umu promoter mu mategeko agera ibigega jewe ndashobora kuzoja muri berebe nkaca mvuga ati ko tumaze kwegeranya nk'imiliyaridi 5 canke miliyaridi majana 2 canke I don't know imiliyaridi canke imiliyoni majana 5 ayo mafaranga tangura uburayungukira banyamitahe imbere yuko tuyaterura je kubaka isoko now suppose rero urumva iyo ni inyungu ya mbere suppose rero uno munsi turavuze ati rero turagiye kubaka utangura kubaka isoko we waguze umutahe w'ibihumbi 103 we wararose certificat ikwemeza ati ndi umunyamitahe ya acte d'engagement niyo wowe ufise ya bordero na acte d'engagement gusa ubu mu Burundi hagira hatangure bourse bijya bita ama bourse stock exchange sivyo now ubwo rupapuro ni ya mahera yawe sivyo now ukwisoko suppose dutanguye isoko wa mutawuri ku bihumbi 103 turadugije fondation tugeze kuri niveau ya mbere urumva wa mutahe uribwo muri iryo soko ntukirayo uradugitanguye kuduza valeur wa mutahe wagura 103 ubu kwisoko kuri stock market ugeze ku bihumbi 130 rero ayo mahera ushobora kuvuga ati reka ndayavunjisha mu kuyavunjisha ucuhiga uwikenereye wa mutahe ukaca wiyungukiriza 20,000 ukaca wigiye cyangwa ukavuga ati reka nirindirire icyo no kumenyesha sindi nakuyivuga ngaha hariho banke yatanguye ngaha mu 98 yatanguye umutahe ari ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi ubu uwo mutahe ufise valeur y'imiliyoni 60 urumva rero ni bintu aho nagenda avuga ukuntu umutahe ugenda uraduza valeur wibuke ko navuze rijya soko rya Bujumbura imyaka twavuganye na leta mu myaka tarenze ni iri munsi y'umunani twisubije umutahe wacu twakide byabihumbi 103 byawe washizemo vyagarutse inyuma yaho ikizoba gisigaye cyufata imyaka irenga 200 turiko turirira inyungu ni cya kintu nakubwira ati abarundi inyuma y'iyo myaka 8 imyaka 10 tuzoba dutanguye guhembwa no kwitwa umurundi mugabo washizemo umutahe ngaha nagira uzoza kugora abantu sijya mbere bibaye mu bihugu nka Allemagne mu bihugu nka France Allemagne barafise cyitwa DAX 30 ni bourse isanzwe ikorera hariya mu France barafise cyitwa CAC 40 nayo nyene na bourse abanyamerika bose uzi ko bafise SP 500 mbangene kumenya uko umutahe nko kuri kwa tubwira ugenda urakura agiye kuri ayo mabourse yo hanze barafisa ama platform bagenda bakurikirana ingene umutahe wagiye urakura mbega mwebwe umuntu yasinyo acte d'engagement yarishivyo 103 azomenya gute ko umutahe wi uri kurakura na cyane ko bamwe usanga badafise n'izo telefone urakoze cyane shinga intaye ko
sanze gayera ari ku yindi poem idasanzwe niko bivuga uri ku yindi poem idasanzwe mu kumenya ubwenge bw'ibi bintu kuko ni ibintu ku by'ukuri byensira abarundi kubera bikiri bishasha bavyumva buke mugabo nuko nyene ubivuze now umutahe wunguka gute uduga gute valeur uduga gute je suppose inkofero yanje sivyo jewe nje iyi nkofero nkavuga ati ndayigurisha abantu 1000 bayikeneye nayiguze 50 camvuga 50 canke campera ku majana 5 urumva campera ku majana 5 kubera ikirondegwa na beshi ba beshi bose bavuze ati turayigura camvuga tubushize ku 1000 that's the way umutahe kubera uburondegwa na beshi now ngaha rero platform burya ngaha hariho bourse do Burundi nuko abantu maybe batari babizi mugabo nibaza ko nta makampani aratangura kuba listed rero muhigwe muhishije nivyo twavuganye na bourse di Burundi iki kigega cyanyu kizoba icyambere kijya kuri bourse di Burundi kandi no kuri BRB bizoba biriko rero uzoba ufise uburenganzira bwo ku monitoring na jewe FABLICE nzoko investisa creating a platform uwari we wese aho wicaye ugenda urakurikirana umutahe wawe ukuntu ugenda uraduza valeur ibi bintu vy'imitahe ni ibintu bisaba ubuhinga budasanzwe kuko umutahe urashobora kuba umaze imyaka 10 muri ko murakora umutahe ugakoroka ukaja hasi mbega kuwashizemo umutahe w'ijana na bitatu nimba tubwiye ko bazokora nk'uko hamwe umutahe wota agaciro ukaja nko ku 200 mwiteguye kugwana navyo gute now ukuntu umutahe uja hasi hariho amastock hariho n'umutahe sivyo ashare jewe dufate ubaka nation group sivyo iyi ubaka nation group nimba yafixije umutahe kuko ndashaka tutandukanye bourse cyangwa stock sinzi uko bavyita mu Kirundi ububiko nimba dufate ububiko hamwe n'umutahe tubitandukanye jewe umutahe ntutavalere umutahe ntumanuka ni nkuko wakwiyumvira antuka we washizemo 1,103 twubatse isoko iryo soko umuhero ntubaye Tanganyika ntiyimize urabyumva iryo soko ntirinyitse urumva value yayiguma ari ya value sivyo now rero icyo gihe niho izo kompanyi zica zidetermina zigasohora ibyo bita ama stock iyo stock rero mu kuduga kwayo bivanya na cya kigega twe twagize ukuntu ama project riko kirakora dufate turagize Bujumbura City Market Buja City Plaza sivyo tugaca tugira Burundi Airlines tugaca tugira already value y'iyo kompanyi yacu arico cya kigega yaduze rero bariko baratradinga ko bajana n'ico gihe ya kompanyi yacu ni twahomba tukavuga ati indege zahombye turahagaritse turabihevye kugira umutahe wacu ntitugukoreko kuko uguhomba hahomba inyungu cyo gituma haba inyungu sivyo inyungu iraduga canke ikabura sivyo uri umunyabwenge rero vuga ati sinja munsi y'inyungu kuko sishaka gukora ku mutahe wanje now aho rero ni hagize ubona ajya ama stock agenda uko burya ajyana na inflation ajana ni nkuko twovuga nk'amafaranga y'amarundi for example ajana na inflation y'idolari sivyo mugabo ifaranga ry'irirundi rya noti riho irabaho sivyo ivyo rero novuga ati ni ibintu dutandukanya ama stock dutandukanye n'imitahe w'umutahe wawe ugumaho n'inyungu wanashaka igumaho mu gihe twagiye kuri bourse tuba twagiye kuko ababetinga ku ma bourse iba yugururiye bose iba yugururiye uwari we wese niyo wowe uri muri Australia mbe urazi ko iyi telefone ya Apple ubunyene noja kuri online nkaja muri zijya platform wavuze nkacangura ko stock iyo stock rero nizo turiko turavuga yawe vyama biba ibintu nk'ibi vya bourse uvuze ugasanga ico nareko navuga yuko bishobora gutakaza agaciro ugasanga abanyamitahe banini bakuyemo
amahera aciye amanuka. Mbega mwebwe mwiteguye gute kugira ngo ntizuzave dusanga ari vya bintu hazi igihe bikungukira abantu mu nyuma ayo mahera abantu bariko barashiramo dusange yose aragiye. Icyambere cyo twe structure twubatse y'ikigega niyo gushiramo, nico gituma wumva tubahamagarira imigambi, sivyo? Kuko kijya gihe abari nta mugambi ubuhari, twe tukavuga ati reka twegeranye miliyaridi igihumbi hanyuma tuce dutanga ama stock, sivyo? Hanyuma ayo mastock aba yagenda aragiruka, bisigurika ati izo miliyaridi igihumbi niyo valere y'iryo shira hamwe canke y'icyo kigega, sivyo? Rero yo hagije umuntu agakuramo miliyaridi 50, none yumva ko ya valere ya cya kigega ibimanutse. Aha rero biratandukanye, kuko urumva twikigega tubihamagarira kujya gukora umugambi. Rero nk'ubu nk'akarorero wewe ushizemo umutahe wawe nabisiguye, ntuce wibaza ngo mu myaka ngo 5 ngo 6 ngo musi y'itanu ngo canza gukuramwe ayo mahera. Now dusanze dufate nk'ubu umugambi ugumya ari Buja City Plaza gusa, uwo mugambi turubatse iryo soko mu myaka 5 turahejeje. Urumva inyuma y'iyo myaka 5 y'amahera ntayo tugifise, kuko niyo twaguze ibikoresho, niyo yubatse rya soko. Now ya myaka 8 nababwira turisubije, twavuze ati nta yindi migambi n'uyu wonyene, twisubije kiba gisigaye n'igiki nuko tuca tugabura ya mahera yacu bikaca bihagararira. Ikiba gisigaye nuko rero tuca tuza turatoza ya nyungu muri ya myaka iri imbere yose. Ivyo rero nuko bigenda. En plus rero y'ivyo wibuke, nico gituma nguma nkebura abantu ati mwe muzunguka cyane gose, kuko iyi Buja City Plaza cyangwa isoko rikuru rya Bujumbura n'umugambi umwe mu migambi igihumbi tuzokora. Rero urumva ko opportunity ni ndende. Aho nariko ndasigura abantu bumve, simitahe yo gutradinga gusa, simitahe yo kudandaza, no, ni mitahe di destine gukora igikorwa kanaka. Muriko murabidusigurira turi ngaho nyene. Umuntu agiye kuraba mu mashaya hamwe ayari yose habaho abanyamitahe banini na bato bato. Ugiye kuraba umuntu yashizemo ibihumbi 103 vyiwe, mumubwiye ko mu myaka 8 azo wavyishubije, urumva ko afise inyungu nkeya mu myaka 8. Of course. Ariko inyungu nkeya ni nini yiya kuri ubwo bushobozi wiwe. Ariko mbankene kumenya mbega ubwo ntihari abantu bazohava bisanga hariho ibifi binini vyashizemo amahera menshi, ugasanga bashizemo miliyoni 2 3 5 ko mu myaka 5 nimba atari imyaka 8 mwavuze amahera azoca agaruka, basange iyo bakuri n'imigambi bari gutera imbere gusumba. Jewe sinzi gifrase mugabo hari ijambo nkunze kumvira ku bakozi banje bakoresha yitwa prorata. Prorata rero nibaza ati uko ibyo wabivye nivyo wungura, uko ushiramo menshi niyo wunguka. Sinzi ukundi kuno bisigura ikati iki kigega uko kimeze, wewe ushizemwo umutahe wawe wunguka kurajya nyene. Wewe nimba ushizemwo miliyaridi uzunguka ku miliyaridi, wungutse washizemo 100,000 uzunguka kuri izo 100,000 gusa, kuri izo 100,000 zawe gusa. Icyo no highlighting, nimba icyo kigega twagishizemo imiliyaridi igihumbi, tukaja dusanga isoko rya Bujumbura tuzorikora ku miliyaridi 500, bisigurika ati ni bice 50 kujana by'amafaranga ari mu kigega. Twebwe nk'abariko barakora uwo mugambi tugiye kuyatora ntituza kuvuga ngo dutora y'abagwiza tunga, no, na wa mutahe wa 103,000 uva ko 50%, niyo 50% ijya gukora uwo mugambi. Wa mutahe w'imiliyaridi igihumbi ni 50%. Urumva bose babandanya bangana. Rero uko abantu twunguka canke bunguka, wewe wunguka ku by'ufise. Wow. Tuvuze ngaho haba hariho ku rugezo. Ku rugezo rwo kwiyumvijana gushaka ku miliyoni, ku miliyoni gushika miliyoni 10, ku miliyoni 10 gushika kwijana, kwijana gushika ku miliyaridi kuduga. Bankeneye kumenya abo bantu umwe wese yunguka ku bice bingahe?
Mbo urumva si question yo kuvuga ngo umuntu yunguka ku bice bingahe iyo habaye umugambi kuko suppose habaye umugambi sivyo hanyuma twungutse ibice 10% canke twungutse 100% tuza kugabura kujya nyene je nimba afise twungutse 100% bizigura ko ari we wese aza kuronka 100% je nimba afise miliyari dijana nza kuronka miliyari dijana nimba afisemo 103,000 nza kuronka 103,000 urumva rero biza kuvana wowe ere gukwishiramwo je nico gituma navuze ati reka twugurire bose abafise amikoro bashiremwo make hanyuma abafise ibihera vyinshi nimushiremwo niho muzunguka cyane kurusha nta n'iyindi migambi muzoronka yunguka nk'uko kandi ikindi nomenyesha uyu iki kigega umurundi wari we wese afisemwo uburenganzira bwo gushira iki kigega kirengeye ubwoko kirengeye imigambwe kirengeye amashengero ni kigega cy'abarundi bose ikindi naco ni cyuko n'ama institution arashobora gushira mu mutahe n'ama bank arashobora gushira mu mutahe n'ama association arashobora gushira mu mutahe muriko muravuga ko bikeneye yuko umuntu wese aja muri kino gikorwa turabizi yuko bimwe mu bikoresho bizokoreshwa muzo bikoresha amafaranga y'abashizeho mbega baharuye amahera y'umuyede akavuga ati jewe nzokora amahera y'kwiranye n'ibihumbi 103 cyazokora miliyoni gusa mbe mu banyamitahe canke nzozana ikamyo yiwanje uzanye canke nzane umusenyi nimba mfise umusenyi mujire mu ikamyo abo bantu bobo badafise ayo mafaranga y'amarikide ariko bafise ibigura ayo mafaranga mwarabiyumviriye ko bashi ico gayeri ubaye umuntu wa gatatu kimbwiye kandi ntaco twari twiyumviriye kandi ndiko ndiyumvira logically kirumvikana ubu rero biri mu bintu na nyembwira abakozi banje ati turakeneye inama twiga ukuntu umuntu adafise amahera ashobora kuyazana mu bumenyi bwiwe canke ashobora kuyazana mu byasanzwe afise ibyo rero vraiment si ibintu twiyumviriye ko cyane mugabo ngiye kubyiyumvira ninabona bikunze uzoba wa mbere mpamagara ati ngo tumenyeshe iyindi nkuru ibyo rero kandi simpave ndavyemera cyangwa ngo ndabihakane but it makes sense kuko nubundi wa muyende tuzomuhemba none kubera iki tutabuharurira wa muntu wikamyo tuzoyipangisha tuzoyikodesha ibyo wewe ubivuze hari umugenzi yambwiye ati Fabrice Jesse amakamyo 10 ati umugambi ni wa mbere ndi play kuzamo ati mugabo ndashaka nzana makamyo amahera mwogiye murampemba muzoze murayakota mbere umugambi nukuri kw'Imana naciye mbwira mu avoka wanje ati nimuvugana umbwira ukuntu twobigorora mu mategeko bigende neza urumva rero ko nico n'ikiyumvira nawe uri kurabandanya umbwira ngiye gukorera kandi I think it could be doable. Nuko tubwira ibintu bikomeye abarundi iyo tumvise amahera turajugumira tuca dukanura ariko rimwe na rimwe umuntu arashobora kumva amahera ntategere neza ingene amahera agenda ubu hari abantu batariko barasigurirwa neza uwo mugambo ari nayo mpamvu naje ngaho kugira ngo umve ingene amahera yunguka mba nkeneye kumenya kuri ba bantu uzamba ngo nashizeyo amafaranga sindiko ndabona inyungu ni make mbe bobo muriko mugerageza gute kugira ngo mushobore kwashikira haba mu diaspora atandukanye haba no muri ibi biganiro ariko umuntu atahure ingene ibintu bigiye kugenda mbo jewe nk'umuhinga canke nk'umuntu amaze igihe muri ibi nakubwiye ko ndi wa mbere nemeza kwiyariyo opportunity y'ubuzima bwawe mu kintu kizokuzanira inyungu mugabo abantu bumve ego navuze ama-intere urumva aya ma-intere tugiye gutangura kuronka mugabo mu majambo alamvuye ego ni long term investment vyumve nko guteragira imbuto uzovomera zikabona kumera it's a long term investment hanyuma ikindi novuga ni cyuko rero yaba ari bikunda dufite population y'imiliyoni 13 I think yaba ari bikunda nobwira abarundi bose atijamo kandi nubundi birakunda ngende ndabibabwiye mugurumva nk'ugutarget yacu
ya mbere y'ukwezi kumwe challenge ni gudandaza canke gutanga imitahe miliyoni imwe. Urumva imitahe miliyoni imwe mu marundi ni miliyaridi 103. Imitahe miliyoni imwe mu madolari ni miliyoni 103. Ibaza ayo mafaranga ibintu yokora azokora mu Burundi. None umbwire ko tutazoba twigire mu paradizo. Kandi bikenewe tuce ahubwo tubandanya dushiramo, kuko turakeneye ko Air Burundi garuka, turakeneye ko dushiraho ama industry. Suppose twubatse amayezini 1000 mu Burundi, hari umurundi yosubira guta umwanya aja kumarigara, hari umurundi yosubira kujuragirika, twese twoba turi mu kazi. Abambwira abantu ati dukora ibyo Amerika yakoze mu myaka 100 iheze, ibi rero ni Burundi kandi birashoboka. Rero nkavuga ati urumva ko ndabihamagariye abarundi bose. Mugandazi hari abantu bakicyumva za nsakuziki, nkabwira ati mugenzi wewe utavyumva ingo tugusigurire, utavyumva turi ngaha kugira nico gituma turiko turagira iki kiganiro. Muga rero uri intambamyi yavyo bihebe, wewe udashaka kuvyumva bihebe. Jewe nta numwe, reka ndakubwira iyindi example. Je kuri contractania na leta canke amahigwe yo kubaka rijya soko, uravye amabanki ari karandondera, aba investisseurs bariko barandondera, bavuga ati niyo zoba miliyaridi 100 ubunyene tuyaguhe, imiliyaridi 500 tuyaguhe wubake rijya soko, kuko barabizi ni gikorwa niyo wowe utsinziriye cyunguka. Niyo ntosigura uwo ari we wese arazi how much we can benefit tuzunguka. Muriko muratubwira muti haraza abafise amashira hamwe abafise amahera menshi bashiremwe imitahe, ariko ntimubemerera. Ubwo ntiwo butinya ko narijya inguvu nyinshi z'abantu ari amafaranga yuko baba bagomba kugusumvya inguvu? No, ico navuze so kuvuga ngo ntitubemerera, narishatse kuvuga ati jewe narifise amahigwe yo kujya gusaba ideni muri banki yari yo yose, narifise amahigwe yo kwakira amafaranga mpawe n'aba investisseurs emama bazungu, emama bakariko I chose to say no. Je nahisemo kuvuga oya, reka ahubwo ko tugize amahigwe babarundi bene wacu dushira amafaranga hamwe tuvyikorere, inyungu izoze kuri twebwe, kuko babyita for collective. Now harura amabanki ari karandondera, uwo ari wewe amabanki ari karandondera ni nka yose, amantu zenya ba investisseurs bariko barandondera ni nka bose. None abo n'umutima mwiza bamfitiye, se kubera bazavuga ati ndaguha hanyuma nunguke. Win-win, ni win-win. Rero iyo nyungu boshaka gukurako, urumva ndayihaye bene wacu abarundi. Cyane bamvuga ati fasha isahani nahora nisangiza, ndayishira imbere ya twese. Uravyumva? Rero ni ibintu bifise inyungu, inyungu kuvyukuri I don't know, sinzi uko no bisigura. Rero nuko ntihagira umuntu yogira ubwoba, kuko ndasubiye amafaranga muri ko muri investisseurs ntimuyahaye Fabrice, no, muyahaye ni mwebwe muyashize mu kigega. Gico nakoze kuri ico kigega ni systeme gusa nazanye. Muriko muratubwira turazi ko abafise ibigega mwe nibi nabivuze abafise amasite. Murazizi hari amasite y'ubwoko butandukanye, hari uza Bloomberg, harimo iza Yahoo Finance, investing.com, marketing watch, haro n'izindi bakoresha n'amatelefone ku buryo ubu mubibona. Hariho za Yahoo Finance, hariho za Google Finance, hamwe na Bloomberg. Bankeneye kumenya umutekano wa kino kintu, nimba mufise icyumviro cyo kuzana site imeze gute, ebergema izo biri mu Burundi canke mugiye kwirondera satellite yiwanyu? Twebwe turi One Africa Investment Fund, that means dufise amafaranga ari karafinansa ibitandukanye. Rero ayo masite ni ayo bourse y'icyo gihugu iha autorisation yo kugira bashobore gutradinga imitahe biri kuri marché. Bisigurika ati twebwe no muri Amerika tuzojayo, no kuri Wall Street nitwavuga ati reka irishiramo ryacu turishire kuri trade,
erega twebwe rizogurwa canke rizoduza uburyo bivanye n'ibikorwa turiko turakora. Suppose ire One Africa Investment Fund rifinance izini rikirimba ibitoro, rifinance isoko rikuru rya Bujumbura, rifinance Air Burundi, rishize umutahe muri Emirates. Aho honyene riba ryamaze kuvyibuha ku buryo uza kuronka amahirwe yo kuronka ko iyo opportunity yo gushirako ama stock yaryo, abantu mu kwiruka baza biruka. Kuko baraza kubona te aba bantu nishiramwe rikomeye cyane. Neza cyane muri ko murakitubwira umuntu ashobora gushiramo umutahe. Urabona ko mu myaka 5 ariho mwavuze ko isoko muzo muyihejeje muce mu yindi myaka 8 kugira mu basubize imitahe. Mangene kumenya ko umuntu ashobora kwitaba Imana mbega wewe bigenda gute? Urakoze. Hakurikizwa amategeko y'igihugu. Amategeko y'igihugu yuko ndabizi mu bwenge bwanje aho bugera nuko hariho ikintu bita will. Jero nk'ubu mvuga ati nzohava nshikirwa n'ibyo nuko canke ndafite umwana wanje mukuru niwe shaka azobesa muragwa wabyo canke nkasigira will ikabaho notariye hanyuma ikabikwa iziko n'ivyashikira imitungo yanje izoja kuri uwo mwana. Mugabo ikindi naco suppose urapfuye warabibwiye abana bawe ikiba gisigaye abana bawe nuko baza kudeclara bakaprovinga ubwo ererewe wokora nuko wozo kagura imitahe ntunabwira abana bawe ntunabwira abawe bose kuko niwagenda ntawe uzomenya ibyo ari byo. Natwe nitwamara kekaheze nk'imyaka 50 atawuza kwijuza izokijya mu mitahe y'ikigega rikirunguka iduka. Muriko muratubwira ingene ibintu bizoba bimeze ariko mangene kumenya Fabrice uno mugambo uraje mufise isoko nkuko mwabitubwiye imyaka irenga 20. Ku myaka irenga 20 ibi bintu bisaba yuko muba mufise hose haba mu bucamanza haba mu bijanye n'ubutunzi haba mu mpande zose abandika ama projet n'ibindi. Mangene kumenya kuri uno mugambi mubona muravye neza na neza ugiye gutuma mu Burundi dukuyemo ivyo amasoko kubijanye n'akazi natirya dukeneye amahinguriro mubona ushobora kuduha icizere icyahe kugira ngo dushobore gushika ku Burundi bwifashe? Bro nakubwiye ku by'ukuri je Fabrice n'ubwenge bwanje na vision iri nyuma yanje iri kiratuma ndabibabwiye. Ubwo je mvuga ati twese dusidukana niyo nka kuko iyi zoba revolution économique sivyo iyi revolution bahindura babivuga ko ari impindura y'amateka n'amateka azohinduka kuko ni kujya ndiko nabivuga fata basi tugira miliyoni 5 z'abarundi. Izo miliyoni 5 urumva n'ibice 50 kujana bya population. Fata muri izo miliyoni 5 imiliyoni 1 yabo n'aba diaspora bari hanze sivyo. Suppose abo ba diaspora baguze umutaho umwe iyo miliyoni 1 yabo twegeranije miliyari 100 imiliyoni 105 z'amadolari. Mu Burundi dufashe miliyoni 4 twegeranije miliyari 400 cufate amafaranga hamwe sivyo ucumparurira amaezine twokora ibintu bikomeye cyane. Uce wibuka ezine imwe suppose ezine ikora inkofero. Iyo ezine ikora inkofero ntizobura abantu 2,000 izobirikira hakazi. Aho dushobora kubaka amaezine arenga 1,000 cufata 2,000 ngwiriza 1,000 ni miliyoni zinga I think ndabira karikaratiri ni miliyoni 2,000 ngwiriza 1,000 ni miliyoni rega room 2000 ni miliyoni 2 no ego 2000 kugwiza 1,000 ego ni miliyoni 2 exactly. Fata miliyoni 2 z'abene gihugu bavuye mu barabara barafisa aho bariko barakora sivyo. None hari impinduka irutiyo kandi wibuka aho bariko barakora ya nkofero turiko turakora tuyishora hanze tuyishora muri Congo tuyishora muri Tanzania ntituje na kure
tuyishora hanyene bayitugurira mu si amafaranga y'agaciro si trading urabyumva suppose muri ayo mahera tuciye tugenda turiguriye ubwato buroba urabona tugize industry yo kuroba burazi muri Tanganyika ko ifi zicwa n'ubusaza umukeke urazi twese turabizi ko umukeke ari uwa mbere at least aho duherereye muga turazi ko no mu mateka bavuga ati iri mu fi za mbere ziryoshe ku isi cyufata tuvuga ati basi tureke ibindi twe exploit yo sector tugende muri Tanganyika turobe jewe narumvise muri Tanganyika hari ibitoro n'ibintu bikomeye cyane uriko murabitubwira tugoma dushe n'abasozeye twavuze ama application atandukanye mbega ukeneye kuronka amakuru y'ingene umutahe wiwe uri kurunguka azoyamenya gute d'accord nakubwiye hazo bourse di Burundi iriho urumva irindiriye ayo makampani aba listed BRB same thing nayo nico kimwe nakubwiye na jewe as Fabrice nzokwisabira license yo erega ni technology ushira ni technology erega ni nk'ivyo bita bid no kubidinga beba byita camunara uko bikora camunara burya rero logically ni nkakujya nyene rero nkavuga ati mu kijanye na value y'ukuntu mutaye wawe uri kuraduka izo zose ni platform ushobora kuzobikurikira nako nayo ubundi hambavu y'ivyo urumva hariho imigambi turiko turinvestisamo iyo yone n'ama projection tugira nimba we washizemo miliyoni 50 tukaca tuvuga ati inyuma ya wita twagaruye ya mafaranga za miliyoni 50 zasubiye mu kigega ucuraba ati none tuyagabujije inyuma y'imyaka 8 bisigurika ati iyindi myaka 8 nzoronka miliyoni 50 ceshira kiyindi ni miliyoni 50 ngiro urumva ko ubu abashoboye boza barashiramo menshi bashoboye ego natacane kwibi iyo ushizemo menshi niho wunguka vraiment mahera akwiye narijya kwifaranga litera rikura ibintu bitera bija bironka agaciro Fabi wambwiye ati ndakwaza ibibazo byose shaka byose ushaka hari amakuru ariko aravuga ko narijya mu Burundi amafaranga y'agaciro atera agabanuka yuko hari bicocoro bimwe byabonye ko gushira amahera hanze bitagikunda none byashatse kwifatanya namwe kugira ngo bashobore kugira branchement d'argent nabyo bafise amarundi batagishoboka go bayatwara hanze ku makuru avuga ko hari bicocoro amarundi bironka ngaha nyene byashimye kugira ngo byubake isoko yitwa ngo n'abarundi bose biyavuga kwiki ikintu cya mbere cyo ayo namakuru ntihagira umuntu yovuga ngo hari abantu ngo bicocoro ngo abaki abagenerale hari imvugo nyize ngo murumva ngo nibo babiri nyuma none singibi abariko arashiramwe amahera singaba suppose hari umugenerale kanaka canke hari hico gicocoro kanaka gifise miliyoni 100 now kwicaraho yayashize canke kuyazana ati reka tuyashire mu kigega twubaka isoko inyungiriye rero ho kugira tugume kuri iyo kote negative nitube iyo ivyo bavuga bari kuronka ajyuma mu gihe navuze ati ya mahera yose agira yubaka isoko ndayafise ninavuga ati ndayafise bazoca bavuga ati uko bigenda kose ntituzi ukuntu yararose nibya cocoro ivyo it's okay to criticize muga mu gihe nugururiye wari we wese nuwo muntu niyo yobande akishiriramwe amafaranga none je ndaza kubaza ngo ayo mahera mwarayivye aba bayashizemo izisantu wamire harabuze uwayivye uwarayagivye none amafaranga ntiyaje mu kigega uravyo rero nkavuga ati ivyo byo kurema ibintu tubikure mu mutwe numutahe wewe ukufise gushiremo niyo wowe wowe ufise miliyari 100 genda uzizane twubake igihugu uzokunguka kuri izo miliyari zawe ndamumva neza muti niyo yoba yayazanye nikuru nuko akoze mu gihugu absolutely niyo yoba yayazanye hawi kuko it's two ways sivyo izo ways suppose numusuma dushira habona tuvuga ati numusuma yarivye leta jewe ntawe nzi nta zina ndiko nakubwira ati gihu ndamaze kumufata yarivye mbona sivyo na uwo muntu urumva uwo hoho
je ndababwira ati konte niyi nta n'uwuncako aragiye arateretse ko imiliyaridi 5 urumva izo miliyaridi 5 ahubwo twe twategerezwa gukoma amashi kuko iyo zari ziri possibilité nini ya nuko zitariko zinanavyara umusaruro w'igihugu n'est-ce pas ariko ubu tugize imana uyo muntu yoba yarayivye arayakuye aho yayivye ahubwo je no mvuga ati nabiyivye n'abaki bose nibazane twiyubakira igihugu neza cyane twiyubakira igihugu nike kintu cyari kintu tutuvanga tutavuze bo ikintu cyari gikenewe ni cyuko novuga ati ubumwe bwacu nizo nguvu zacu nkavuga ati jewe indoto yanje canke ibikorwa ndiko ndakora ntihagire umuntu azibaza ati ni Fabrice ni mpwemu yera ni nguvu zuhoraho narabivuze kandi ubu nzobivuga kuko na jewe birandengera jewe hari muri Bibiliya hari handitse ati ewe kunu kugwa mu biganza by'uhoraho biteye ubwoba icyo jambo niko rimeze uravyo ivyo rero ntaca ndabisubira nkabifatanya genda musome mu gitabo c'abami inkuru y'uwitwa Gideon Imana imwiyereka tugiye kugwana n'abazi b'ubwoko bwanje yavuze ati Mana ndinde kugira ubu je ndi no mu miryango ya nyuma yo hasi who am I uravyumva ariko Imana yavuga ati wewe narakwitoraniriye wewe uzogenda imbere ni je nzigwanira kaja dusimiza no mu gitabo ca Yeremiya nditse ati nzokuja imbere ahataringaniye nzoharinganiza nzomenagura inzugi z'imiringa zikuri imbere ibiringizo by'ivyuma ndabicemo kabiri rero si jewe n'uhoraho rero uwo murundi ariko arumva iyi message amenye yuko Imana imuhaye amahirwe natabikora nabireke muga ntaje kubuza abandi iyo chance yabo neza cyane Fabri ndagushimire cyane ndabashimiye gose yariteka thank you very much bro nuko reka nabashimire ndabashimire se mwavyo muri mwo murabana natwe gutambira umugaza bese biranagwaza nibaza ko twagerageje kubaza ibibazo biba bikenewe ivyo tutumvise canke twibagiye murakibaza muri commentaire canke mwandikire cyane tuzogaruka nuko kuri micro ari jewe Juste Gari sindahindura nyuma ya kamera mwita ubusaza ndabwira ati mukabandiribiza vyose byo kubona umubiri ko vyose birababaza ndabwira ati bye bye chance la vista ula ushuro mushuro hushula none